mwava muri Amerika mwaje kurondera umukobwa ngaho umbiriza rero tumurondera umugema atagasa ubona gute hamwe tumurondera khailla none khailla uyikura mu muho khailla mbari khailla wewe okay mpamvu wakizima reka tumutelefone khailla kanura utagure umviriza khailla rero mu telefone urukuru tumubwire khailla kandi ndazi khailla araza kubikora neza sawa umuvugo none kurukura jinyi kanga wari kujya no kuri gipolisi reka kimwe narababaye reka naza kunigira kumunzunguza mu telefone basi khailla mu telefone rero umvugira nawe no mu telefone urunebwe ndakampigese kana khailla kazo komera kaje no soma faranga kaje naga passport none se naga sharike passport tinji Android na iPhone telefone yawe wayigurishije zanda zo mu terere telefone kuri Maison Blanche none sa nibatango ajya ngazobagize ngazoba atoyi munsi telefona utipe kumbe buva muri Amerika ushaka gupompora bukaziro bugatuka none ngongaka aja pompo pompo twishinga waje gukora iki ngaha andagitse ngabranda hey unduhure wowe uba Yesu Kristo my goodness kuva jyawe wowe uba Yesu Kristo uruhura abarushi ninde yavuye ko ndushi ninde yakurungitse Sammy Sammy agwemba ngahe wait don't touch me, okay? Do you understand? Don't touch me again. Listen to kibacho fisariko bagwemba ngahe 50,000 okay 50,000 yeah no ndakoresha na BUJAPAY BUJAPAY yeah okay give me your number faster please okay uzi nimero za kumoto excuse me your name khailla you got a message ubiza rero ribe ariyo rya mbere kandi ariyo rya nyuma suye kubona hano I repeat again subiye kukubona hano ugende uzeza yuko ino nzu atari nzu y'imicafu even my room rero ibindi bintu kurambiraga nawe akagende igihugu cimbwa sindigira nkorana n'umuhungu ameze nkawe ushobora kuba umuntu nkanje bikanga kwe soka tell me what's your problem I said soka kandi udasubira kandi kugaruka yes ndagiye out sinzo kumva I said out
Sammy. Ndaza amafaranga yanje yose. Jena kugeni urameza amafaranga yiwaje. Wivira ngo ngamuhira dufigite. No, urame. Ungiza nakubwira. Nimba udashaka komba mubi. Nimba udashaka kumbona just Sammy wondi we. Give my money. I said give my money. What are you doing? Ndafigite cyo amafaranga. Uraza amafaranga kuna tugora. Amafaranga nje wifi here. No, not you, not her. Where's my money? Make my friend I want. Sammy, umviriza basi gato. Ndagusabye basi umviriza gato Sammy. Umviriza. Nibyo natoye. Ariko. Ariko nikibazo Sammy umviriza. Ndakonona iyo shusho yiwawe. Ndakonona je tukunda kugira cyama amafaranga yiwaje ariye wayakoresheje. Kubera wahisemo kunyiba, kubera utansabye. Why utansabye? Kubera utansabye ugahitamo kunyiba. Biboneka yuko nta yandi wiri kunyiba amafaranga nta nsimenye. Nandi nzana rifise Sammy. Mamarira. Sinkironka abakiriya Sammy. Sinkironka. Mamarira. Ukutakironka abakiriya rero ucuhitamo kuba igisuma. Ucuhitamo kuba igisuma. Kubera utansabye. Haba, nizere yuko tujya kuri plage. So yanige nabujije cyo kusura kandi kugaruka hano. Si wewe nabujije ko murakugaruka hano kandi. Waje kugira. Sammy. Ndatanga itegeko ko atamicafu n'iminuko nkene hano muri nonzo. Wowe ukabiringa ukabandanya ubizana. Again and again. Sammy. Yes. Urazi yuko ashobora gusohoka nawe gacusohoka mugira mujyane. Pardon. I'm sorry. No! Icyo kintu uragitahura urumva neza birakuzamo neza uko ashobora gusohoka muri kano kanya nawe ukagira mujyanye. Yes, I'm sorry. Hisosura kandi. Sammy. Umurundi muntu umusore nawe gute usohoka nizi maraya? Wamaze bakobwa beza bushobora gusohokana na apana aba batazi n'agaciro kabo. Wewe nawe umviriza. Wirigura ibi imitima y'abahungu. Usambura ingo z'abandi mu kwiba abagabo b'abantu. Ubundi we muranibaza kuva nkita ngo kubona. Hora umuntu ki wewe? Nibaza bwo we niwo buri shetani hano kuri nose. Sinzasubira kugaruka. Wewe wararizwe wewe. Sinzasubira kugaruka. Mbabaje. Nejo nuko nyine wavuga kutazosubira kugaruka ngaha. Anko ukagera unutse. Uranzije nahuye n'ibintu byinshi. Twebwe twahuye n'Imana gusa. Nimba wahuye n'ibintu byinshi wumva twahuye n'Imana gusa. Nagiye twahuye n'ibibazo. Uranzi nabwiye. Jena buze abavyeyi kuva nkiri muto cyane. None khailla. Abantu bose babuze abavyeyi baca batindira nkuko wabigitse. Muri kino gihugu hari impfuvyi zingana gute? None bose ni bara. Ariko ibuka icyo gihe twamuterere aba naniga ku ishuri bita Don Bosco n'umugenzi wanje nyine ngo yiga Weza kuri Don Bosco. Muterere. Mama yavuze ko agenda kwiga kuri Don Bosco. Nanjye niho nzokwiga. Sammy, urashobora kutubisa gatoya? Urashobora kutubisa gatoya? Ngende. Bavuze kubisa bisubira ko uhagaze ngaho.
Wavuze twagute? Khailla. Urashobora kugira hano gatoya. Mbandaniza iyo nkuru yawe. Bandanya ubu. Kera ndi umwana banyita Katerina. Banyita Katerina hama uyu mugenzi wanje nibuka bamwita Kajagari. Bamwita Kajagari mugabo nubwo bamwita uko je byanezeza cyane kuko yari umuntu mvuze kwitwa Kajagari ari umuntu wari hose yabafata nk'abantu bazinanye yaba batamakazi wamengo bazinanye abantu bose nukuri. Chanzinze man. Lakikutasha tesa woguri bitumburuka koza n'icyayi ukanka mugahaga ariko naca ndigurira ikigori mba byancanze. Kajagari cyane kigori cyane nanzi ko turadusangire. Niwitware nini? No, ashaka ndi mu museri wanje nawe. Araje biranda. None umukunzi wanje ni. Nibigori ibintu byanje nigire. Ndabiguhe. Nabishikirije umukunzi wanje. Wese ushobora kumwibagira. Ariko nyuma yaho twarashobora gutandukana mu buryo bubabaje. Ubuze Ubuze ukira wakwita gute? Katarina. Uwo mugenzi nawe yitwa gute? Kajagari. Ari ubwo watwigiza gukundana kera niwe mukobwa naje kurondera. Mukundana kera? Yitwa Katarina. Katarina mu buterere kuri Don Bosco Kajagari there is no way. Abikore no bambere igice cy'icenda ku murongo wa 13 nacabagerageje kitari cy'umuntu yoshobora kuyaga ariko Imana niyo kwizigirwa ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruti byo mushobora ariko hamwe n'ibigerageza izobacira icanzu. Katarina Kajagari. hey Kajagari.
pasiteri atazadusezeranye. none kajagari ntitwasezerana bizotubako ubuzima bwose. Ego Karita, kandi iki ni ikimenyetso cy'uko ndagukunda. None ko pasiteri atetswe n'ibinyaruka bahazi kandi yatetswe. Yangiriye neza mutima wanje imbazi yo mana. Je pasiteri Kivumbi je kubaraganisha kajagari rayira ko tazopfumuhemukiye. Je kajagari ndaraye ko ndazopfa ndamuhemukiye Karita nawe rayira ko tazopfumuhemukiye kajagari. Nanje Karita ndaraye ko nazopfa ndamuhemukiye kajagari. Amahoro mwana. Ego. Ariko ntuzi akazi. Muno matakanya gato mvuye ku kazi. ntabwo ni MWIJORO yaje birancyana. Wamaze kwibagira ibyino. ino kwiruhanje rimwe no kuvuza bugarugayi. Nibyo hararyoshe. Okay, reka ndakubwire icyo Rwanda nagutelefone hanyuma ndakure kuja kuruhuka. Ndabizi urarusha, reka urashaje. Naca ndakubwire urabona jewe wazi nakubwiye ko kujya ku myenda navuze ko nje nyine nashashe umva nasotse kukubwira yuko wa mukobwa naramubonye. Shangi. Oya narisu. Oh, wasanze bimeze gute? Ameze gute? Oh, njya ndamuzi. N'umwana mwiza ujya ukazomera mukazana mwiza. Umuntu uje gukorerako. Oya ndakwizeye ntuzumara amazi njya n'intore mwana. Hello? Hello? Isalo mama. Oui, Sam. Murakomeye. Ego, nimure nawe. Tumeze neza turashima Imana. Sinzi nawe. Natwe n'amahoro. Oh, natwe hari imbeho. Imbeho ni nyinshi. Muri ibi bihe haba hari imbeho. Natwe ino akavura katanguye kugwa. Mama. Ntabwo nakubwiye ko niko yamaze kuba nk'umukobwa yaje kurondera. Mbega mbonera uwo mukobwa ameze gute? Uri kuramuraba, urabona ko mbere umukazana uko uriko. Kiri umuntu wese aragira amahitamo yiwe. Sikubona? Wewe mubona gute? Meze neza. Umbwira akazina kiwe. Bishobotse undungikire n'ifoto yiwe. Mama. Yego ndiko ndibuka izina ry'iwe.
Mama yitwa Khailla. Sa? Yego mama ni Khailla. Khailla? No. Khailla si? Maraya? Umva ndakubwira. Yego mama. Ndabusaba. Umfashe utegura urugendo rwa Nipo. Nipo? Ego. Ave hiyo. Kuko cyari cyamuzanye cyapfuye. Mama wimvira ko Nipo ashobora kunyemerera ko ndamutegura urugendo n'ingoga na n'ingoga? Bikora uko ndabikubwiye. Kuko cyari cyamuzanye cyapfuye. Mama. Murakoze mama, ngerageze ndabikunda bishobora. Mama, mwihangane mama. Mwihangane. Hama na yanzu yawe yo kujya yanzu yawe yo mu Ngagara barayirembeje kabisa. Abafundi bakora avuga yuko hakenewe amarangi. Ibyo byihutse tuzikora hano. Sawa, merci mama. Ibiharage nasanze bigwaye akangafu. Wanatetse nibishye. Sabinaye nifye. Nauze nk'abanyino ibintu Gasore yatetse. Cyo narachopoye gushika n'amasafuriya sabakonje. Igitumuda gasu. Nipo. Uritegura no musunuza kujya musinzira. Inja yatese. Inja yatese Gasore. Ndakuraye muri twari tugumujaye. Ndibutaja intro 10 urambwira. Izira tanzaga. Ona nipinga we. Gasore Tuwe ntezi. Mon cher. Nimaze kujya igera kimwe vitamine we. Vitamine we. Ama kona kinja zimaze kukirakira. Hama. Gasore. Nipo. Nipo nayikoresha badahita no kujya. Nipo. Urasiko nanibagiye. Mama yari yantelefone. Ambwira ngo witegure, ambwira nawe ko usubira inyuma. Ntuze isosi. Mama. Yes, yantelefone ambwira yuko witegura kugira ngo tusubire inyuma. Kandi ni apere yafe. Yes. Sammy. Yes. Itegura kikare. Fanya faster baba, fanya faster. Okay, so nkuvuga ngo mama namubwiye kukundanya ni maraya. Ni kweli. Kandi ujya mukobwa ni maraya. Ni ndaya mbaya. Okay. Ndaya mbaya. Ujya mukobwa n'ukuri ari maraya. Byo twarajyamanye. Ajyamana n'umugenzanyi. Nta muhungu numwe atarajyamana. Ujya mukobwa ni shashi. Okay, mama byamushahuje niyo mpamvu yavuze ati tegura urugendo rw'inyuma. Sammy. Yes. Ni gute umuntu w'umuhungu nkawe we ushobora kugira ibintu nimwe nk'abakobwa? Ndakukunda, you are my brother. Ndakukunda. No. Niyo mpamvu namubwiye. No. Nawe uri kuramushimira. Ni ndaya mbaya baba. No, Gasore yo munyobe. Narabona ingene bamushwishwita. Ni kujya mukobwa ni muberanye. Je te dis la vérité, 100%. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. ibintu bya blague ngaha. I'm not joking, okay? Ndashaka kumenya ati mbega gute mubwira murabwira mama ibyo wanje n'ibiri ko Dutegerezwa. Nipo, mama yavuze ndakukatishiriza itike y'indege. Tomorrow I will going kukugatishiriza itike y'indege. Ibyo yabikubye kubera iki mama? Kubera yumvise ko wakundanye ni maraya, utari maraya. Ni maraya. She's a bitch. Uza kudachaka kunyumba. She's a bitch. Khailla ntabwo ari maraya, okay? Ndakubaza ko mumaranye imyaka ingahe? Ubwo mu mundo utejewe. Sanzwe ndamuzi yuko ujya ari maraya. Listen to me, ni maraya. Gasore, yasi mara mubwire Sammy. I don't continue. Amubitsi ko fitongereza
Yes. Okay. Sisi yakumva ko Khailla ari mara. Touch me. Touch me. Yes, you touch me. Listen to me very well. Yes, okay? yeah. Ibintu by'ugufina atana bibakeneye. Uramaze kubazwa n'urukundo. Uramaze kuryama Vandame. Uramaze kuryama utaryamye kuri wowe. Nararyamye sinziriye. Okay. Sammy. Uramaze kubazwa n'urukundo. Ego bararyamanye na Khailla. Ego nawe mwararyamanye. Nuse okay. Gena muratangaza abantu bose uko mwaryamye nawe. Mutangaza abantu bose bo kwisi bose mwabwire ko mwaryamanye nawe. That is not bitch man. Unanyesha. You're speaking in Mate. Kuranchira cobra. You chilling me. Maze gucira ko gusa urazi ko no gutatura amakofe nka yamera. Turashobora gufungura. Okay. Don't na yijeje kujyana mu bigeni. Okay? Kandi ugere mu bigeni mama. Yuko I'm not going anywhere. Okay? Nta naho ngiye kujya. Namaze kuba ko muzi kuvuga byinshi. Murazi kuvuga. Musuna n'abakecuru mu kuvuga isaho. Akakaje amaze kugira muri Amerika byamaze gushira mama. Umubwira neza ko urugero ntabwo ruratanga. Urugero rugiye gutanga ubunyene. Kandi n'ikintu nacu ndababwire ubunyene. Khailla Safi biki. ni umukobwa je nakunze.